Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza amakuru agezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka muri vyinshi bigiye bitandukanye, cane ko yarabana n'amajambo mukuru w'igihugu nyene c'Uburo Variston Ndayishimiye wewe ubwewe yishikirije. Kandi nubundi tuze kugaruka ku bagabo batatu bafise urwego rw'umutekano mu minwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uti abo bagabo yoba ari banda, akaba ari Tribert Mutabazi, hakazamo Prime Niyongabo ndetse na Variston Ndayishimiye Kizigenza mu ngabo z'u Burundi. Ku munsi w'ejo uheze haragiye habona amakuru menshi agiye atandukanye, haravuzwe ivy'amajambo mukuru w'igihugu bwewe yivugiye mu munsi mukuru wahariwe ikigo kijewe kwegeranya amakori n'amatagisi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kandi haravuzwe nanone amakuru menshi ku vy'intambara abasirikare b'igihugu c'u Burundi barimwo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Perezida Variston Ndayishimiye ati nshobora kuba ndi umukomanda mubi, sikera ni mu mwaka w'ibihumbi 2027 muratora umukomanda mwiza, kuko nshobora kuba ndi umukomanda mubi. Mugabo ndababwiye jewe mu vyo nzi nuko nategerezwa kubereka aho muriko murahuba. Umukuru w'igihugu ivyo akaba yarabivuze mu gihe ariko abwira indongozi avuga ko zidashaka kubwirwa no gukosorwa. Yavuze ko atavyo gufyina bigihari, kuko yasanze abakozi b'igihugu ari bo bafasha mu kwiba ivy'igihugu. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko hari abakozi bahindurirwa aho bakorera kubera banse kurya igiturire. Ibi nubundi akaba yarabivugiye mu vyo guhimbaza umunsi wahariwe umutangakori kuri uyu wa kabiri w'iyindwi. Kuri ibi birabana no guhindurirwa amabanga kuko wanse kurya igiturire, reka tubibutse imbere ko dushika ku idosiye y'abagabo batatu, reka tubibutse gato ku idosiye y'umwe mu bapolisi bapfunzwe azira ko yari ariko arahanura bagenzi be kurya igiturire. Uyu akaba ari Jerome Niyonkuru. Benshi bakavuga mu ikete ryandikiwe umukuru w'igihugu rigira riti nyene icubero mukuru w'igihugu, nimwabandanya mutubwira ko muriko muragwanya ibiture mu Burundi ariko mukagoma mupfunze Corporal Chef Jerome Niyonkuru, tuzofata ko ari bwa bujanje n'ubuswahili muherutse gutangariza abarundi. Uyu munsi Jerome Niyonkuru arakwije amezi ane mu munyororo w'akarenganyo. Niyo hatarekurwa mu mezi abiri ari imbere hazoca yirukanwa mu gipolisi. Bamwe bakavuga ko izoba ari intsinzi kubarya ibiturire. Bari bababajwe n'akamo Jerome Niyonkuru yabateye aho yabasaba kwihana bakabavanura n'ibiturire. Uti Jerome Niyonkuru yavuze ukuri kuva afashwa agapfungwa. Amadosiye y'ibiturire tumaze kumva mu gipolisi ni menshi cane. Abapolisi barafashwe batangisha ibiturire mu mabarabara, bamwe n'amasanamu yabo twarayabonye. Abanyonga amapikipiki bararira ku biturire batangishwa buri munsi. Muri pafe havugwa ibiturire, ku kibuga c'indege havugwa ibiturire, muri besere abantu barapfungwa ata dosiye bagasohoka hatanzwe ibiturire. Mu mabohero havugwa ibiturire. Mu gipolisi haravuga ko hashobora kwibwa amavuta yofungura abapolisi b'akarere kose k'igihugu mu kiringo c'umwaka. Ngo none ese Jerome Niyonkuru we yoba yarabeshe? Bati niba koko uvuga ko uri umukomanda mwiza, uyu mupolisi mutunganize agaruke mu mirimo yiwe ya misi yose, kuko bitabaye uko mu mezi abiri azoba amaze gukurwa amabanga yiwe polisi nk'uko bitegekanywa n'itegeko. Tugiye rero kugaruka ku bagabo batatu, ale Tribert Mutabazi, Prime Niyongabo ndetse na Variston Ndayishimiye. Vyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo uzojucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure no Muhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Ibi ni vyatangajwe n'umwe mu bakorera muri Etat Major atubuhemu bwarabaye koko.
Ubuhemu bwa mbere bujanye n'intambara muri Kongo nuko umukuru w'igihugu atamenyesheje abarundi ivyo yarungitsemwo ingabo z'u Burundi muri Kivu y'uburaruko. Gushika ubu inama nshingamateka na nkenguzamateka ntiziramenyeshwa impamvu abasoda b'u Burundi bariko baragwana muri Nord Kivu. Haravugwa amasezerano yasinywe hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ariko ayo masezerano ntiyamenyeshejwe izo nzego ziserukira abarundi bose. Ubuhemu bugira kabiri ni ukurungika umusirikare w'u Burundi ubanje kumwambura umwambaro akaranga ko umusoda w'u Burundi kandi akagenda adafise ibigwanisho vyo kumukingira. Gufata umusoda wacu ukamwambura umwambaro w'igisirikare c'u Burundi ukamwaka ibimuranga vyose, ukamwaka inkoho yiwe, ugacumuriza indege, ngo n'ubuhemu budasanzwe. No kuvuga ko agiye atakira umusoda w'u Burundi, no kuvuga ko kandi uwo umurungiki afise uburenganzira bwo kumukoresha ico ashatse cose mu gihe umusoda agiye adashobora kwivuna. Agenda atazi inkoho bazomuha uko imeze kandi agenda atazi ko iyo nkoho ikora, agenda atazi ibizomubako. Ngo nta n'umutegetsi n'umwe ari kure gukora ikintu nk'iki ku musirikare w'igihugu. Bamwe bakavuga ko kurungika aba basirikare mu masezerano yabaye hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye be n'urongoye ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo ndetse n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Tribert Mutabazi, ngo baba barakoze inama n'izindi ntwazangabo zikomeye cyane mu gisirikare bumva ibintu kumwe. Abasirikare bakarungikwa babanje kugabura ayo mahera muri ako karwi nyene. Mwarumvise ivy'umushahara abasoda bari muri Kongo bagenewe ariko bataronswa. Ibintu vyifashe uku muri kino gihe biboneka ko umukuru w'igihugu n'abagaba b'igisirikare baronse isoko ryo kugurisha abasoda, mu gihe abasoda badasigurirwa ngo batahure inyungu z'igihugu bagwanira. Bakagenda batakiri abasoda b'u Burundi ngo baba bahindutse abacangero. Ariko umucangero nawe ntagenda adasinya amasezerano yerekana impembo yiwe. Ubuhemu abasoda bacu bakorerwa no kubona barungikwa nk'abacangira ariko batari buhemberwe ibikorwa vyabo. Abasoda barakora bagahembwa, hagahembwa ubundi. Amakuru aguma kwiragizwa kandi harateye ubwoba nuko ngo hari amafaranga abategetsi bariko barahembwa ku musoda wese arungitswe muri Kongo. Ayo mafaranga benshi bakibaza ico azokora mu gihe Burundi butemera ko buriko buragwana muri Nord Kivu nkuko vyashizwe habona n'umuvugizi w'ibiro bikuru vya gisirikare mu itangazo yasoye ku munsi w'ejo. Benshi bakavuga ko n'ubundi amafaranga atazokubaka amashuri, atazokubaka ibitaro, atazokubaka ikibuga c'indege, ndetse ngo nta nico azofasha igihugu. Ngiyaba rero aya mafaranga yakoreshejwe ku neza y'igihugu, kumbure umusirikare yotahuye ko ariko aritanga kugira igihugu kironka amafaranga yo kugiteza imbere. Ariko ubu siko bimeze. Amafaranga abasoda bariko baraca azoherera mu mifuko y'abategetsi bakeyi. Imiryango y'abasoda baguye ku rugamba nayo ntaco ibikuramwo. Ngo ubundi mu busanzwe umusirikare ntatangazwa no kubona abasirikare bapfa ku rugamba. Ngo niko birababaje kubona baserwa bariko barasiga imfuvyi n'abapfakaza, abavyeyi bahamba abahungu babo, ariko umusirikare wese ngarazi kagendana n'urupfu. Umusoda arazi ko umwanya wari wo wose ashobora gupfa apfiriye igihugu. Ngico igihugu naco kiba gisabwa nuko umusirikare wese kimuha ubumenyi bukwiye n'ibikoresho bikwiye vyo kwivuna umwansi. Ikindi gihambaye ku musirikare kandi ngo nuko iyo agiye ku rugamba atahura neza ico ariko agwanira n'inyungu z'igihugu ciwe. Ngo birashoboka gushika rero ko umusirikare arungikwa mu gikorwa bizwi neza ko atazogaruka, izo bita mission suicide. Nta musoda ashobora gutegeka igikorwa nk'ico. Umusoda ngo niwe yiyemerera igikorwa nk'ico agasinya kandi akabaza n'ingene umuryango we uzosigara urafashwa. Nta mutegetsi ngo n'umwe ari kure kurungika umusirikare mu gikorwa bizi ko ategerezwa gupfiramwo, umusirikare n'ubundi nawe atabisinye. Ngo umukuru w'igihugu rero n'abarongoye igisirikare barashobora kuzokwagirizwa guhemukira igihugu. Ngo mu mwanya wa vuba bakaba bagomba kubimenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka impamvu abasoda b'u Burundi barungitswe kugwana muri Nord Kivu, nubwo bo bagoma babihakana mu matangazo bahora bashira habona. Ica kabiri nibereke inama nshingamateka na nkenguzamateka amasezerano ari hagati ya Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Varisito Ndayishimiye. Ngo gusigaye ari nuko ngo ugerageje kubaza ku vy'idosiye wese
y'abasirikare barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abandanya guterwa ubwoba ndetse no kwerekwa ko ashobora kuzogirirwa nabi ngo ubundi ntibashire ahabona ico Kongo iriho umusirikare wese w'umurundi ari muri ico gihugu ubwa kane berekana inyungu umusirikare wese ahabwa amafaranga ariho na Kongo bongere berekana amafaranga igihugu cunguka nico agenewe. Ubwa gatanu berekana ico bategurira umuryango usigwa n'umusoduguye muri Kongo. Ubwa gatandatu kandi bavuge umwanya ibikorwa vyo muri Nord Kivu bigenewe n'umwanya umusoda wese ariyo azomara muri ico gihugu. Tubibutse ko mu misi yaheze ariko kandi mu kwezi guheze hari vyagiye biravugwa ko abasoda bafise ababo bari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ibiziga vyabo biriko birazanwa ku kibuga mu gihugu c'u Burundi aho n'imiryango yabuze itemerewe no kubonana ngo iyage ko n'agatoya ahubwo ngo umwe barawucisha mw'ibarabara rimwe ubundi nawo bakawucisha muri rindi barabara nyene kugira ngo bataza guhura. Ibi rero biri hagati y'aba bagabo batatu ndetse n'ibindi bihangange bikomeye mu nzego z'umutekano nivyo bishobora ngo kuzovyura icuka kibi bagasanga igisoda cy'u Burundi kirasambutse bivuye kuri aya mahera bariye ndetse banagabuye ari umurwa umwe mu gihe abasirikare bato bo ataco bigeze baronkamwo. Aya niyo makuru yaragazwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza sangiza ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure iyo bayavugwa mu gisata c'ubutungane agateka kazina muntu imigenderanire n'andi makungu n'Umuhoza TV muhezagirwe.